woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wirongera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Luka ikigabane c'icenda. Akoranya bamwe 12 abaha ubushobozi n'ububasha bwose bwo kwirukana dayimoni no gukiza indwara. Abatuma kubarira abantu ivy'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Arababarira ati: ntimugire ico mujana ku nzira, ari inkoni canke isaho canke induhuro canke amahera, kandi ntimutware imyambaro ibiri. Kandi inzu yose muzokwinjiramwo muba ariyo mugumamwo kugeza aho muzovira aho hantu. Aho bazokwanka kubakira hose, mukiva muri ico gisagara muzokunkumura umukungugu wo mu birenge vyanyu, kibe ikimenyetso kibabera icabona. Bagendagenda mu mihana bavuga ubutumwa bwiza, bakiriza abarwaye hose. Maze umwami Herode yumvise ivyabaye vyose arazazanirwa, kuko bamwe bavuga bati: Yohana yazutse mu bapfuye. Abandi bati: ni Eliya yiseruye. Abandi bati: numwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse. Herode aravuga ati: Yohana ni jewe namwiciriye izosi. Mbega uwo ninde numva ko bimeze bityo? Arondera uko yomubona. Za ntumwa zigarutse zidondera Yesu ivyo zakoze vyose. Arabajana abihererana mu gisagara citwa Betsayida. Maze ishengero ribimenye riramukurikira. Arabakira, ababwira ivy'ubwami bw'Imana, kandi abagomba kuvurwa arabakiza. Maze buhaye burira, bamwe 12 baramwegera bati: sezera abantu baje mu mihana no mu misozi impande zose, baka indaro baronka ivyo kurya, kuko hano turi mu gahinga. Arababarira ati: nimuba ari mwebwe mubagaburira. Baramubwira bati: nta kindi dufise atari udutsima 5 n'udufi 2, kiretse tugiye gusumira aba bantu bose. Kuko bari abagabo nk'ibihumbi 5. Abarira abigishwa biwe ati: nimubicarike bari mu mirwi y'abantu nka 50. Babigira batyo, barabicarika bose. Yakira ya mitsima 5 na za fi 2, ararangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abiha abigishwa ngo babishire imbere y'abantu. Bararya, barahaga bose, batororokanya utumanya gutwi imisigazwa, twuzura ibiseke 12. Maze ariko arasenga yiherereye, abigishwa biwe bari kumwe nawe, arababaza ati: abantu bagira ngo ndinde? Baramwishura bati: bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse. Arababaza ati: ariko mweho mugira ngo ndinde? Petero aramwishura ati: uri Kristo w'Imana. Arabihanikiriza, ababarira kutagira umuntu babwira ivyo ati: umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi, no kuzokwangwa n'abashinga ntahe n'abakuru b'abaherezi n'abahinga b'ivyanditswe, no kuzokwicwa, no kuzozurwa ku munsi ugira 3. Abwira bose ati: umuntu niyagomba kunkurikira, niyiyanke yikorera umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko ubuzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Kandi umuntu vyomumarira iki gutunga ivyo mw'isi byose, niyiyica canke akiya ku bugingo bwiwe? Kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera, aho azozira afise ubwiza bwiwe n'ubwase n'ubw'abamarayika bera. Ariko ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera ubwami bw'Imana. Hanyuma y'ayo majambo, hashize iminsi 8, ajana Petero, Yohana na Yakobo
aduga igisozi aja gusenga. Ariko arasenga, ishusho yo mu maso hiwe ihinduka ukundi, imyambaro yiwe yera derere irakayangana. Abagabo babiri bavugana nawe bari Mose na Eliya, baboneka bafise ubwiza, bavuga ivyo kurangiza kwiwe yagira aheraheze Yerusalemu. Petero n'abari kumwe nawe bari baremerewe n'itiro, bikanguye rwose babona ubwiza bwiwe na ba bagabo babiri bahagararanye nawe. Bagira batandukane nawe, Petero abwira Yesu ati, Mwigisha, bitubereye vyiza ko turi hano, nuko twubaka amahema 3, rimwe ribigi wawe, irindi rya Mose, irindi rya Eliya. Ntiyarazi ico avuga. Akibivuga, igicu c'igipfungu kiraza kirabatwikira. Ico gipfungu kikibashikako baratinya. Ijwi riva muri nyagicu riti, Nguwo umwana wanje natoranije, ni mumwumve. Iryo jwi rishize, Yesu aboneka ari umwe. Barabihora, ntihagira umuntu muri iyo minsi babwira na kimwe mu vyo babonye. Bukeye bwaho, bamanutse ico gisozi, ishengero ryinshi riramusanganira. Kandi umugabo wo muri bo avuga n'ijwi rirenga ati, Mwigisha, ndakwinginze ndabira umwana, kuko namuvyaye ari kinege, kandi hari impwemu imufata agatura akaborogo, ikamujegeza, akabimba ifuro, kandi hejeje kumukungagura ikagora cane kumuvamo. Nanje ninginze abigishwa bawe kuyisenda irabananira. Yesu arishura ati, Yemwe abiki gihe mutizera bibigaba, nzogeza ryari kubana namwe no kubihanganira. Zana hano umwana wawe. Ariko araza, dayimoni imutura hasi, iramujegeza cane. Yesu akankamira iyo mpwemu ihumanye, akiza uwo muhungu, amusubiza se. Bose batangazwa n'icubahiro gihambaye c'Imana. Ariko bose bagitangarira ivyo yakoze vyose, abarira abigishwa biwe ati, Mushira aya majambo mu matwi yanyu, umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abantu. Bayoberwa iryo jambo, kandi bararihishwa ngo ntibarimenye, batinya kuri mubazi iryo ariryo. Kandi havyuka ibihari muri bo vy'umukuru wabo wari we. Ariko Yesu abonye ivyo bihari vyo mu mitima yabo, yakira akana, agahagarika iruhande yiwe, arababwira ati, Uwuzokwakira aka kana mu izina ryanje, azoba anyakiriye, kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye. Kuko umuto muri mwebwe hanyuma ya mwese ari we mukuru. Yohana aramwishura ati, Mwigisha, twabonye umuntu yirukana abadayimoni mu izina ryawe. Turamubuza kuko atadukurikira. Yesu aramubwira ati, Ntimumubuze, kuko utari umwansi wanyu ari mu ruhande rwanyu. Maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igira ishike, yerekeza i Yerusalemu amaramaje kujayo, atuma integuza imbere yiwe. Ziragenda, zija mu mihana y'Abasamariya kumuteguriza. Ntibamwakira, kuko yerekeje i Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye, baramubaza bati, Mugenzi, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uva mu ijuru, ubayigize nkuko Eliya yakoze. Maze arahindukira, arabakankamira ati, Erega ntimuzi umutima wanyu kusa, kuko umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu, ariko yaje kubukiza. Nuko baja mu yindi mihana. Bariko baragenda mu nzira, umuntu aramubwira ati, Ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramubwira ati, Imbwebwe ziri n'imyobo, n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira harambika umusaya. Maze abarira uwundi muntu ati, Nkurikira. Nawe ati, Mugenzi, banza undekure ngende mpambe data. Ariko Yesu aramubarira ati, Reka abapfuye bahamba abapfuye babo, ariko weho genda wamamaza ivy'ubwami bw'Imana. Uwundi muntu aramubwira ati, Mugenzi, ndagukurikira, ariko banza undekure, je gusezera abo mu rugo iwanje. Ariko Yesu aramubwira ati, Nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka, araba inyuma abereye ubwami bw'Imana. Luka ikigabane c'icumi. Mu nyuma y'ivyo, umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri babiri ngo babe baragenda mu bisagara vyose n'ahantu hose aho yagira ace. Arababwira ati, Ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwingingenye n'ivyimburwa,
arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Nimugende, raba ndabatumye muri nk'abana b'intama mu mabingira hagati. Ntimujane umufuko w'amahera, canke isaho, canke ibirato, kandi ntihagire n'uwo muramukanya mu nzira. Inzu yose muzokwinjiramwo, muzobanze muvuge muti, amahoro abe muri iyi nzu. Niyo birimwo umunyamahoro, amahoro yanyu azoba kuri we. Nibitamera bityo, azobagarukako. Kandi iyo nzu nyene muzoyigumemwo, murya munywa ivyo babahaye, kuko umukozi akwiye ingero yiwe. Ntimugende murararaguza. Kandi igisagara cose mujamwo bakabakira, muzorya ivyo babahaye, mukiza abarwaye baho, mubabwire muti, ubwami bw'Imana burabegereye. Ariko igisagara cose mujamwo ntibabakire, muzosohoke muje mu nzira zaco muti, n'umukungugu wo mu gisagara canyu ufashe mu birenge vyacu, turawubakunkumuriye. Ariko mumenye iki, yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwire, kuri wa munsi w'imanza, Sodomu hazogira agahengekezo kurusha nya gisagara. Uzobona ibara Korazini, uzobona ibara Betsayida, kuko ibikomeye vyakorewe muri mwebwe iyo biba vyarakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihanye kera, bicaye bambaye amagunira, bisize umunyota. Ariko muri Tiro n'i Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha mwebwe. Nawe Kaperinaumu, mbega uzoshirwa hejuru, ushike kw'ijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu. Uwubumviye ni jewe abayumviye, uwubanse ni jewe abayanse, uwunyasa abayanse uwantumye. Nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati, Mugenzi, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Ariko ntimunezerezwe nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Uwo mwanya anezererwa cane muri mpwemu yera, aravuga ati, ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Ego me Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana uwo ari we atari Data, na Data nta wumuzi uwo ari we atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Ahindukirira abigishwa, ababwira biherereye ati, harahiriwe amaso abona ivyo mubona. Ndababwira yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abami benshi bagombye kubona ivyo mubona ntibabibona, no kumva ivyo mwumva ntibavyumva. Maze umwe mu bigisha ivyagezwe ava hasi, aramugeza ati, Mwigisha, nkora iki ngo nzoraga ubugingo budashira? Nawe aramubaza ati, vyanditswe bite mu vyagezwe kandi usoma iki? Aramwishura ati, mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose, n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunda ababanyi banyu nk'uko mwikunda. Aramubwira ati, wishuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. Maze uwagombye kuyerekana nk'ugororotse abaza Yesu ati, mbega umubanyi wanje ninde? Yesu aramwishura ati, habaye umuntu yaravuye i Yerusalemu, ariko aramanuka aje i Yeriko agwa mu bambuzi, baramukoba, baramukubita, barigira. Basigasigaje gatoya gahwera. Hariho n'umuhereza amanuka muri iyo nzira, amurengukako, amubonye aca iruhande. Kandi n'umurewa ahashitse agira kuno, amubonye aca iruhande. Maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongwe. Aramwegera, amupfuka inguma, amutimburisha amavuta ya elayo n'umuvinyu, amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramurwaza. Bukeye asokorora idenariyo 2, azihanye n'indaro ati, umurwaze, kandi ibyo uzotanga byose birenze ivyo ninagaruka nzobikwishura. Muri abo batatu ugira ngo ninde yabonetse ko ari umubanyi w'uwaguye mu bambuzi? Aramwishura ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubarira ati, nawe genda ugira utyo. Maze bariko baragenda, bashika mu mihana.
umugore yitwa Marita aramwakira amushikiza mu nzu yiwe. Uwo mugore yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge vy'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarikira umutima kuzimana vyinshi. Aramwegera aramubwira ati, mugenzi, ntibikubaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa, nuko mubarira mfashe. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, Marita, uriganyira wigora muri vyinshi, ariko igikwiye gose ni kimwe. Erega Mariya ahisemwo umugabane mwiza atazokwakwa. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa 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 canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezage.